shira intambuko zawe mu mwami Imana kandi uhoraho azishigikire. Imana yemera imigenderanire yawe nayo. Imana data wa twese wo mwijuru se umwami wacu Yesu Kristo akumezagirire kandi akumera umugisha mwinshi cyane. Ndi ku ijambo rivuga ngo mbega ushigikiwe niki? Uragomba kumenya igishigikira umuntu ntakogwe n'isoni, ntamaramare, ntatetegwe. Kurikirana imisi yose ikiganiro ugusenga guhindura ibintu, cyane cyane kuri Buja FM ku munsi wa gatanu isaha 8 saa 8 z'ijoro ushobora guteramana natwe ukabona ikiganza ciza c'Imana. Tuba turiko turavuga ubutumwa bwiza twongera dusengera abagwaye, abarushi, abaremerewe saa 8 ijoro ku munsi wa gatanu mpaka buce mu gatondo, hamwe no ku munsi wa gatandatu mugumu cagu saa 11 gushika isaha 12 tuba turiko turasengera abantu. Uragomba kushishikara umenya idonido ubushobozi bw'amasengesho canke ugusenga guhindura ibintu ico bisigura. Hari ubuzima bwinshi buzohinduka ku buzima bwawe. Raba kuri YouTube no kuri Facebook wandike Pastor Nduwimana Joseph, wibonera ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakora mu bwoko bwayo. Ijambo ni ryarindi nariko ndakubwira ngo iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tukarisanga hariya muri Zaburi ya 37 umurongo waho ni wa 23 mbere no hepfo gatoyi gushika ku murongo wa 25. Tuciye dusoma rero hariya muri Nehemiya igice cyaho cya kane umurongo waho wa 2. Imana idufashe, Imana itugirire neza cyane. Hari amajambo anezereza umutima wanje kandi yanyubatse. Uwushigikiwe n'uhoraho, uwushigikiwe n'uhoraho mu ntambuko ziwe. Nagomba subira ndakubaze, wowe ushigikiwe n'ikiga mukundwa? Mbega uragomba gushigikirwa n'utananirwa, uragomba gushigikirwa n'utaneshwa, uragomba gushigikirwa n'utagira esheke mu buzima. Abantu barashobora guharara bagaharuruka, abantu barashobora gutangura bakomeye bagacika intege, abantu barashobora kukwizeza ibitangaza ariko ntibabishikeko, abantu barashobora kukwemerera amasezerano mugabo ntibayasohoze, abantu barashobora kukwizeza ibitangaza n'ibimenyetso mugabo bikamara umwanya urume rumara. Ariko hari Imana itananirwa na buhoro buhoro. Imana ishimwe. Iyo somye aho hantu Nehemiya igice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 2 yahagurutse kubaka, Batobiya barahaguruka, Basanibirake ngo n'abarabo n'abamoni barahaguruka kumugwanya gushika aho bamubwira ngo ako kagoyigoyi ngo atacoka maze ngo mbega ko shika kuki. Bibiri rambarira ngo Nehemiya ngo asenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo nababwira ngo Imana yo mwijuru ishigikiye intambuko zanje, ababwira ijambo rikomeye ngo nizotuma bikunda. Haleluya, haleluya. Nafashijwe n'iri jambo. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho, iyo niyituma bikunda, iyo niyimusobanura, iyo niyimugendera, iyo niyimukura abandi batomukura, iyo niyimugeza abandi batomugeza, iyo niyimwemeza abantu nkuko Bibiliya yambariye hariya Mose igihe kimwe. Oh haleluya, hagurukiwe na Farao, maze usomye ku gice cyaho 8-9 nasomye amajambo meza ngo Imana ikora ikintu gikomeye ngo yemeza Farao. Reka Imana ikora ikintu gikomeye cyo kwemeza abantu yuko intambuko zawe zishigikiwe n'uhoraho. Erega mukundwa, nta kindi gikenewe ku buzima bwawe. Shira intambuko zawe mu mwami Imana kandi uhoraho azishigikire. Imana yemera imigenderanire yawe nayo. Imana ndafashijwe n'ukuri kose. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Naco Batobiya batakoze kugira ngo bake n'ubuzima abayuda. Bibiliya irambarira ngo na Esteri igice cyaho c'9 umurongo waho wa 2 ngo mw'iryo joro abayuda bwaca bicwa, ngo ariko Imana irahindura kubera intambuko za Esteri, kubera intambuko za Morodekayi zari zishigikiwe n'uhoraho. Naho Morodekayi yari ku irembo, intambuko ziwe uhoraho yarazishigikiye. Imana irazira mutabara. Humura mukundwa, naho waba ugwaye amavunja, naho waba uri mugufi cyane, naho waba waranyunyutse buhoro buhoro, naho waba uri kuri ariko kose, naho waba ugeze ahantu abantu batakwemera, intambuko zawe haleluya zikaba zishigikiwe n'uhoraho. Mana yo
ijuru ndakunzira ijambo ibuka Mefibosheti karakamuga kari kariro de bar abantu bose bari baragahebye nta muntu yamuvuganira ariko igihe kimwe kubera intambuko z'uhoraho zari zintambuko ziwe zari zishigikiwe n'uhoraho Dawidi aravuga ngo sinshobora kuja ku meza ngo mfungure ako kitwa Mefibosheti katageza hondi Imana ishimwe uragomba gukurikirana intahe z'abantu bashigikiwe n'uhoraho kurikira intahe mukundwa kugira ngo umenye kugira neza kw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nanje mpagaze ngashima Imana umwana umwe dimanche y'itariki 16 naraje ngaha Madame Charlotte arambwira ati namusabiye yande kwa pasteur uze usengera umwana naramubyaye haheze amezi 3 agwara bronchite hanyuma guhejo twigera turyama hari igihe byamufata bikamuniga ariko umutora ukamuvyura bikamera nabi rero mu kwezi kwa kabiri niho namujana muri kira baramukonsulta baramuraba ati uwo mwana kuba gifungura n'ubuntu bw'Imana hanyuma ndavuga ati none bizogenda gute ngo kumwopera amazuru hamwe no mu muhogo kandi twari dufite igikomere muri famiye hariho umwana bajanye baramugira operation mu muhogo ntiyavyutse ndavuga ati notabaza basengera kugira ngo nanje ntibishobore kumera nk'uko byagenze kandi abo nabwira bose bavuga ati uwo mwana agumiza ngaho ntiturakira igikomere kuko urukwizera guki ndamuzanye ngaha Imana ishimwe ku bwa pasiteri Imana imuhezagire cyane naramubwiye nti ndafite ubwoba bwinshi cyane bw'ukuntu nashobora gutwara umwana kuko haba abatanga cyangwa abandi ntibumva bo bitabura ko natwara umwana kwa muganga rero mu mazuru ntiyahema mu muhogo ntiyahema hama pasiteri ndamushikaniye amufata mu muhogo no mu mazuru urumva ko bari batubwiye ko bamubwira operation mazuru no mu kanwa aravuga ati ntugire ubwoba umwana azovyuka ari muzima kandi na anesthesi bazomutera bizomera neza hama numva ndaremye mu mutima wanje ariko nk'umwana w'umuntu ufise umwana umwe utwara inda zivayo n'igikomere kinini cyane arambwira ati madamu tuza uba amahoro mu mutima wawe umwana bizogenda neza amufata mu mazuru amufata mu kanwa mu muhogo aramusengera Imana iramushoboza umwana baramugiriye operation le 23 février nyene bamugiriye operation imwe yo mu muhogo yonyene mu mazuru bakavuga ngo ntibikenewe ndavuga ati Imana nuhabwa icubahiro kuko ibyo mu mazuru nibyo bibabaje cyane uwo mwana ni muzima uwo mwana umuteruye afise ibiro afise imyaka agera kwiza imyaka iri mu kwaka ariko ntiyigeze arenza ibiro 12 rero umwana arakomeye umwana ariruka umwana arakina nukuri umubonye ubu natwe turashima Imana ubu yararyama agasinzira naho nagira ngo ngenda mukubite kubera ko ataryama saa nitumenye igituma ariko ubu mwana arasinzira Imana irahezagire kandi ibyo mwasavye uyu munsi nameze ko ndabishitsa ariko nimwakahamagaye ngo tuze ngaho imbere musakire ariko mu mutima wanje dukomera amashi umwami wacu Yesu tudumva icubahiro